Je nitwa Robert Ntwari Egide nkaba ndi ku mutumba wa Kibimba Agacimbiri Karampi komine Gitega yagutse. Uyu mugambi wo kurima ikizinu haraheze imyaka irenga 6 ndawukora. Twatanguye aragashira hamwe k'abantu bashika kundu. Natanguye ndima itoni 2 buke nagiye ndatera imbere. Ubonye gushika yaho ngeze kurima itoni 10 kubera ko nasanze ari umugambi wunguka. Nakuvuga uko nunguka niko nongereza agatahe. Nera nduga buke navuye ku itoni 2 ndaja ku itoni 3, mvuye ku itoni 3 ndaja ku itoni 5. Maze gukora itoni 5 ca ndaguka mu mutwe bivanye n'agatahe gushika yaho ca niyumvira ko nokora itoni 10. Ubunye nigo rugero ngeze ko gukora itoni 10. Naje nitwa Hakizimana Jacqueline nkaba ndi ku mutumba wa Gisuru zone Giheta mu ntara ya Gitega. Aha rero mwagendeye muri koperative turwanya ubukene, dusanzwe tugizwe n'abanywanyi 30 kandi turabakenyezi gusa. Twebwe rero mu ntumbero yo kwiyumvira kurima iki kizinu hanini inya twashimitse ku bintu bijanye no gusuma inyama twashiye dusanga zizimvye, kuko gihe ikizinu wacihereje uramererwa neza. N'ikindi kandi kirafasha mu kibano kugabanya zirya ngwara zo gufungura nabi kuri barya abana babakiri batoyi canke ku bakenyezi bibungenze batabafungura ifungurwa zimeze neza. Twarakoraneje mu misi yahera hari nko mu kwicenda mu mwaka uheze, twarigishije abana bari bafise ingwara zo gufungura nabi abavyeyi bashika kuri 8. Ico kintu rero baragishingira intahe, ndetse nuko mwe mwaduteye surprise murutuma kwakirikana n'abavyeyi twari kubabwira bari kuza gushinga intahe ni kuri n'ikizinu kimeze neza. Wafunguye ikizinu naho uburi kurasaza nkaje ntunaka kabiri kaguma kabonze aha kabiri kaguma kiyegeranya. Aha mwabonye ko harimo n'ababibi muga kubera bafungura ikizinu bavuga ati twege iyo koperative ntaye twoheba. Uko agatahe ko hotera kisununura ndipfuza ko urabona ubunye natanguye kubishora n'umutwe, hanyuma ndagura gakinga. Maze kugura gakinga ubunye mfise akamoto. Imoto nayone aho ngeze kubera ko birashobora kwama cyane ahanye mparansoroma nka 400 kilo canke 450 uri kubipakira ku moto nahone biravuna. Hamwe agatahe rero kotera kiyongera, umuntu yogura kumbure akamodoka gashobora kuza karabyunguruza simbe nkivunika nkuko ku moto mvunika. Umugambi wanje ufasha abantu benshi cyane. Ukuvuga ngahanye ngitangura gukora ndashobora kumara nk'amezi 3 ahanye nkoresha abakozi barenga 15 ku munsi. Hanyuma abo 15 babakora nko ku murango. Umuntu ari mu kazi nyezina mwijoro nahone harashobora kurara harakora nk'abakozi bashika 10. Urumva ku munsi mba nshoye guha akazi abantu bashika 25. Umva umugambi ko mu kibano hari ico ufasha. Ubutunzi bwa koperative kuvyerekeye ikizinu ntitwidoga mu bisanzwe, kandi uri kuraraba n'abanywanyi biwanje turatagase. Ukuvuga kuri konte nk'utwe dufise konte 2. Turafise konte yo mu Kibimba nyene kwisigi aho duhemberwa ya mahera y'ibizindi tuba twashoyeyo. Turafise n'indi konte muri Kopeke ijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi. Bizino no kuvuga twebwe tubishorera muri Sovere mu Kibimba. Nkuko n'imbuto niyo tuza kuzigura, n'ambasibisa niyo tuyagura, amasikoji niyo tuyakura. Ikibintu byose bikenerwa ibijanye n'ikizinu tubigurira muri Sovere. Hanyuma tuje tukakora rero nyabizinu tujya dusubira twashorayo, kuko nushore ngo utawikoreye amahera twashishwe kuguruza amakonte.
iyo rero hageze yuko baduhemba baratwandikira mu magroupe hanyuma twitunganye twagera twaharuza umunsi w'ubwa mbere bakaraba ifishi ufise ko turafise amafishi ko bihura n'ifishi bahariya bafise ibiro muge mufise ivyo biri hariya hanyuma mukaca mugenda kuri konti mukaca morotira. Intambamye ntizibura kuko hari igihe uri kurakora kubera ari ibintu bitwara amazi menshi urashaka kugira ikibazo c'amazi amazi ugasanga ku mabombo yakamye bigasaba yuko umuntu akoresha yaguze ivyo navyo bica bitwara amadepanse menshi bigatuma ego ntiduhomba mugabo kakanyungu wari witeze siko kaba kakibonetse. Muri societe bita Sauveur niho dukura ibikoresho no kuvuga yuko usanzwe uri umunywanyi wabo ukaba ufise umutahe muto bakaba bazi naho ukorera no kuvuga barashaka kuguha akadeni baguhaye akadeni ugakora hanyuma kubera ari bishorera hageze guhembwa bagaheza bagakatamo kakadeni baguha. Iki catsi ki nukuvuga kubera iyi migina haje ibintu biryoshe ntibiryumwe irakarirwa n'imbeba rero igihe twashizemwe ibi nukuvuga za mbeba ntizihahugira ko bica bibona menga n'inzoka zirarambayo nyanzoka naho yoza nyambeba ikivuga ati irya nzoka ihava indomora naho usanga yagize ihagara nkari igafumishikura kamwe kaca yiruka. Twebwe muri kazoza intumbero yacu dufise twababwiye yuko dusanzwe dukorera mu vy'uburimyi ariko twe twifuza ku mahera zarava mu bizini nico gituma kenshi tuyagumiza kuri konti naho tuba twayarutiye hiyo cyo tuyasubiza ku konti y'Igitega. Twifuza ko twokwigurira amaparasera yiwacu tukazorima dukoresheje ahantu twiguriye dufise ahabiranga twacishije muri ndangatongo mustanteri yaradusinyiye kandi turavyizeye ku bizino ubu nukuntu bigurwa amahera ni kashi ndazi ko tuzoyaronka. Uburimyi bw'ikizinu no burimyi buteza imbere umwene gihugu kandi mu bisanzwe ni ibintu byoroshe kurima kuko nta mase bisaba nta n'ikibanza kinini bisaba. Ibi ni ibintu naho ufise akabanza gatoya kubera ububaka mu buryo bwa etage ufise akabanza gatoya urashobora kurima byinshi mu kibanza gito ahubwo abatariko barabikora n'uruhombo no bahamagarira nabo bakaza bagakora narijya isoko ihari kugira nabo barabe ko bo kwisununura kubera urabona ubu amatongo yaraze ugiye kurima ibijumpu bitwa ibisaba ikibanza kinini ibindi byose bigasaba ikibanza kinini ariko uco naho ugira akabanza k'imetero 5 kuri 5 no kuvuga yuko ushobora kurima byinshi kandi ukimbura byinshi kumbure bya bijumbu uwo rimwe ucuheza ugaja kubisuma mu mwimbu w'ico kizino. Mu bisanzwe abandi bakenyezi twohanura kandi si no kuvuga ngo turabahanura turabateye nakamo nibaze turime ikizino nico kizoduha amafaranga menshi tukarangura ya migambi yacu mu miryango ndetse no mu kibano bose bazaheza bahimbagwe. Ndashimira leta mvyeyi leta nkozi kandi senzi kubisanzwe yiyumviriye ineza y'abene gihugu hageze uwo nka jewe aho navuye kure ariko aho nshitse ni heza kuko yaba n'inyubakwa mbamwo ni kubera uyu mugambi yazanye. Jewe nitwa Nijimbere Alphonsine nkaba ndi umuyobozi ajeje gushigikira amashirahamwe y'abarimyi borozi mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Sanzwe njejwe gukurikirana no gufasha amakoperative y'abarimyi borozi muri ayo hari nk'amakoperative y'abarima y'abahingura ibizinu
amakoperative rero y'abarima ibizinu arahari. Twebwe mu byo tujejwe turajejwe kuyakurikirana, tukayafasha mu kwitunganya, mu nyigisho zo kwitunganya amashirahamwe, tukayafasha mu by'ubuhinga mw'ibyo bikorwa basanzwe bakora, tukongera tukabafasha no mu kumenyana kugira ngo baze baragira imigenderanire hagati y'abakora ibikorwa bitandukanye, kuko hariho abagwiza imbuto, hariho abagwiza umwimbu, hariho abahingura, eka noneho hariho n'amakoperative asanzwe adandaza ibizinu. Mukamwumva ko ayo akenera kumenyana kugira ngo agiranire imigenderanire mw'uwo mwuga wabo. Mu minsi yahera ikizinu cari igiterwa abantu batijukira cyane, na cyane cyane turavye mu migenzo y'ikirundi. Bamwe bakavuga ko batobifungura, ko bari baramenyereye gufungura bijya byo mu ishamba, bamaze kubona bijya barima bakabona umengo babiha iyindi ntumbero. Amakoperative rero arimo ibizinu yari make, nayo make yarahari akabura abashorera kubera ko abantu batari bwamenyereye kubifungura. Ariko ubu aho hageze amakoperative y'abarimyi b'ibizinu arahari, amakoperative y'abahingura ibizinu mu bindi bifungurwa bitandukanye barahari, kandi novuga mu ntara zose bariko barateza imbere ico giterwa c'ikizinu, kandi n'ababifungura baratanguye kuboneka. Jewe ni Mpuzimana Jeanne Francine, nkaba njejwe igisata kijejwe guhimiriza no gukurikiranira hafi ibikorwa vy'ubushikiranganji ibidukikije uburimyi n'ubworozi bibera ku rubuga. Baragendeye Bujumbura, turagendera aha muri Ngozi, turaba cane cane abasanzwe bakora ivyo kugwiza kurima ibizinu, kubihingura ndetse baca banabidandaza. Turagira ngo bwa mbere tubamenye, tubone ingorane baba bafise, duheze turabe ico dushobora gufasha mu bushikiranganji. Ku ruhande rw'ubushikiranganji natwe turabe ko bariko bakoresha intumbero zisanzwe zitangwa n'igihugu mu kwisuganya, kandi turabona ko bariko babikora neza.